Yeah. kandi tukangurira abantu yuko burya hari ibintu byinshi cyane by'umwijima bariko ugasanga umuntu hamba umupira uri ikankari kwibaza cyo muri nabonye ikirato kiri bakoze gifise inzoka gikoze mu iforme y'inzoka ukibaza none isirikira jahe gisiguriki ariko bo mu kubikora gifise insiguro ngakucambara bagapfa kumva ko ni kintu gishasha kandi umugwanizi we abizana buke. This is Flash TV. We shine to progress. Bakunzi ba Fresh TV Delta 57 tongeye kubaramutsa tuvuga mwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye tukatongeye kubaha ikaze kandi mu kiganiro cacu ico nshoboye tukadufise umutumire sinovuga ko ari mushasha hano ndazima mumenyereye nabandi muramumenyereye mu bitandukanye canke mu bibanza bitandukanye ariko reka none kumbure abadukurikiranye mbere tumikaze atwidondore mu mezo tugiye kuganira muri kino kiganiro cacu canshoboye ashoboye byinshi cyane ariko tuza kuvugana muri kano kanya cyo tugiye kuvugana ko neza turabaye ikaze. Ego murakoze cyane. Nitwa Sam Kingdom Boy. Nkaba ndi stylist. Murakoze cyane gose. Sam Kingdom Boy yashize ko akantu Kingdom Boy. Ni izina ry'abavyeyi canke ndazimuza kuvyumva ko byinshi hari nk'ahari abantu babona kure bamaze kubona akantu ngaha Kingdom Boy. Baza kucamenya ivyo ari byo ariko bikanze dusobanure neza Kingdom Boy. Urakoze cyane. Kingdom Boy ni company. Ni company yatangujwe n'abasore bakijijwe. Kingdom Boy ni barumva mu bwami ubwami bw'Imana ni company yitiriwe umuhungu w'ubwami bisigura umukobwa w'ubwami hari muri uwo mukwi mbo nico gituma navuze yuko ari izina rya company burya muri company rero haba hanyijemo ibintu byinshi so kuvuga ko harimo boy izo kwambagwa n'abahungu gusa kuko nk'abantu basanzwe bakurikirana kuva aho twayisohoreye n'abakobwa irikira babera cyane rero ntibagira ikibazo ni izina rya company ariko ntisuvuga ngo iby'abantu kanaka si iby'abantu kanaka ngo biraba abahungu ngo biraba abakobwa ngo biraba abana n'abantu bose kuko ni Kingdom Boy ni brand ni marque nk'abasanzwe bamenyereza Apollo barabizi basanzwe bamenyereza Louis Vuitton za Adidas za Gucci ni kimwe muri ivyo ni brand nshasha twasohoye muri company yacu ego samara kantu wacishije ngo naba company yashizwe yatangujwe n'abahungu bakijijwe muri kindi gihe haravuga ngo bakizwa abahungu cyane cyane abajene tutetse kuvuga abahungu ngo bajene muri rusangi ni baguma bari mu mashengero gusa baguma bari barasenga gusa nta bintu bashobora gukora gute mwashobora kumva ko muhaguruka noneho mukagira nka company. Okay, murakoze cyane. Mu bisanzwe ibyo si igicapo cy'umukizwa kuko datarakora natwe turakora. Si igicapo nk'abantu bari baza abakizwa gutyo nibaza ko ntibatuzi aho kumukizwa niwe yarakwiye gukora ko abakizwa nibo bafise ibyo gukora nyene. Warubajije ati gute turabakizwa twiyumviye company nk'abajene cyane cyane kimwe twizera nuko hariho ubwami Kristo yazanye ubwami Kristo yazanye kandi ubwo bwami yabusigisha ingero ubu nta gihe ari mu buryo bw'umubiri ari muri twebwe nka mpwemu yera urumva ko rero arakeneye umubiri kugira ngo akora ibyo agomba kimwe muri ivyo nyene turizera yuko ni generation yo gushengera ubwo nk'umukristo yaba adafite ikintu akora vraiment yagerageza akarondera icyo akora kuko ni igihe cyo gukora ahubwo rero kandi biravuga neza ngo udakora ntakaye ego Sam Kingdom Boy mwayimvire gute mu ntanguro mwibuka ko ikiganiro tugize gukorana mwarabivuze ko cyane muranatubwira yuko vuba mugiye kubigaragaza noneho nibaza ko uno munsi cyo kutubwira ko byajambo mwavuga mwaze kurishira ku gikorwa uno munsi biko biragaragara cyo kimaze igihe kingana gute muze kubigaragaza mbega aho byaraboroheye kugira ngo mushire kwishikana aho uno munsi yaba yamaze kuja kumugaragara. Murakoze cyane. Misi yose intango nyene irasaba ka energy ubuse twabyumvire gute mu bisanzwe tumaze nyene kuza mu bwami nubwo ngoma mvuga ubwami bw'Imana hariho ntibace bumva ko ari ibintu by'abakizwa gusa twagiye hamwe nyene turavuga tuti eske ko turaba styliste kandi tukaba duhuje ingabire ni gute twahishura ubwiza bw'Imana biciye muri ingabire yacu turaraba tubona
kugaragaza ubwiza ntibikunda hatarimo kwambara neza. Mvuze ubwiza ni mu masipa atandukanye. Hariho ubwiza mu magara meza, hariho ubwiza mu mafinanse, hariho ubwiza mu kugororoka. Mugabo kuri aka gace ko kwambara twabonye nyine kumenga ishengero hariho ukuntu bisa n'ikibagirwa gato. Bakizwa ngo gusa kwambara ntidakwiye kwambara. Umengo ngo ntibagezweho. Hariho n'abantu banka gukizwa kubera bavuga ngo nje kwambara rujya rupantaro rujya rukobeta. Urabizi nawe? Rero turaraba turavuga tuti mu bisanzwe Bibiri idushingira intahe neza cyane. Dusomye muri Petero wa mbere ishaka 9 9 bavuga ngo turabami n'abaherezi. Umwami arafise ingene yambara. Ndiko ndavuga umwami baca bumva n'abamikazi. Turavuga tuti none kubera iki Bibiliya yavuga ko turabami ariko kandi muyiboneka bikaboneka yuko tuguma twambara uko tubonye. Ngo tilifo yuko tubihindura. Bihera ahantu nyene umwami aduterekamo iyo nyota, Imana idushiramo iyo nyota yo kumva twogira icyo dukoze kuri icyo kintu. Ko turizera yuko Imana niduha gukunda no gukora ibihimbara. Turavuga tuti tilifo ko bihinduka kubera ko abantu barabiboneka. Abantu barabiboneka ariko Imana yabwiye Samweli abwira ati jewe gusa nje ndaba mu mutima reka abantu bo barabiboneka. Turavuga tuti rero indani ni sawa. Umwana w'Imana ameze sawa. Arakijijwe mugabo akantu ko kwambara ife uko nako kajako. Umwami araduhagurutsa aduha ibyiyumviro aduzana abantu bakeneye tujya ku gikorwa. Turatangura dutangurira hasi mugabo biraboneka nyene ko Imana ibirimo kuko Imana ni itanguza kandi ni nayo ikuza. Si icyo gusa ariko kandi turaraba turavuga tuti eske kubera iki ama brand menshi usanga ariko arambara abantu ariko batazi yakomoka. Nko hambere ndiko ndashima Imana kuko nk'ubu biriko biragenda bimera neza. Hariho igihe ibintu byo mu Burundi abantu batabikunda. Ugasanga ikintu cyakorewe mu Burundi ariko arandika ngo made in Turkey. Ako saka no kubwiza. Abana b'Imana cyangwa se abarundi turashoboye. Hariho ikintu cyokorerwa ngaha kandi abazungu bakacyapreciate. Abashinwa barabu uko tubona mu Butaliyani ashaka kuba haravuye Gucci, ashaka kuba harava mu marika atandukanye, Louis Vuitton kaba mu kindi gihugu na Kingdom Boy yo haguruka mu Burundi ariko kandi gakubura isi. Tugiye gukora research tubona tukabona ama brand nk'akarorero. Ndagoye nk'akarorero hariho brand ikomeye cyane y'abasore babiri uwo bita Dolce & Gabbana. Bakora ibintu bitandukanye n'abanyamideli kandi n'abastiliste bakomeye batanguye kera cyane. Kuko nararabye nsanga batanguye muri 1985 ariko batangura bafise imwe mu mbi iri inyuma y'ivyo bintu, bafise ibyo bariko baramamaza, the spirit behind. Ariko bakabinyegeza. Noneho 2005 biza kuja ahabona yuko barabatinganyi bivuye kuko bari batandukanye. Apana gutandukana muri business, gutandukana nyene muri ibyo byabo. Ndavuga ati bwa bundi ilifo ko nyine abayitandukanye mu bintu byose. Umwijima n'umwijima, umucyo n'umucyo. No mu kwambara ilifo ko kajamo. Turavuga tuti ibisi byo. Indombo rero duhagukana inyota yo kumva yuko twazana brand iva mu bwami bw'Imana. Iva mu bwami bw'Imana abantu bakayambara bariko baramamariza ubwami. Burya nubwo abantu batabizi hari igihe ushaka kubona agapantaro keza, agakanzu keza, agapira keza, gafise design imeze neza, vraiment makulera imeze neza kanakubereye wanashima. Mugabe ibyo bintu byanditse ko burya uri kurabyamamariza kandi burya uguze ikintu burya urateje imbere. Nubwo utobivuga ngo uje ku mateleviziyo bivuge burya urateje imbere icyo kintu. Kandi urumva n'ishengero ry'Imana ugasanga bishe ko barabijamo. Nicyo gituma turakangurira abantu ife uko ugiye kubo nkakindomboyeho turiko turaza mu bushobozi ko turafise ihangiro, turafise vision y'ama industry akora made in Burundi nyene. Ikintu cyose gikoregwe muri Kindomboye industry brand nshasha yacu. Ariko bambara ibintu bazi yo biva. Urumva wambaye ikintu cy'Imana uzi cyakorewe biraryoshe ko bamamaza nabwo bw'Imana nyene. Kandi n'igihugu kiratera imbere cyane gose. Abantu bararonka akazi. Ifu ko
kuramante to kumva ko ibintu byose bishoboye abazungu. Imana si yabo, Imana ni ya bose. Kandi ibyo bakoresheje natwe yabidukoresha. Ego turi tubyizera. Ni muri ibyo rero turahaguruka turavuga ati mbo nivyo twazana umudeli, nivyo twakora ama costume, nivyo twakora iki ama designer, mugabo brand irakenewe. Kandi tukangurira abantu yuko burya hari ibintu byinshi cyane by'umwijima bariko ugasanga umuntu hamba umupira uri kankari. Kwibaza cyo niho nabonye ikirato kiri bakoze gifise inzoka gikoze mu iforme y'inzoka ukibaza none isirikira jahe gisiguriki ariko bo kubikora gifise insiguro ngakucambara bagapfa kumva ko n'ikintu gishasha kandi umugwanizi we abizana buke si kijuju arazi ibyo arimo arazi ibyo arimo ko nta kintu na kimwe ashaka gukora ngaha mwisi atarusi umuntu agikoresha kuko bobo urumva ni mwemu abadayimoni ni mwemu satani ni mwemu arakeneye umubiri kugira yamamarize ubwami bwiwe mugabo ku bantu nyine bamaze kukamenya neza irifuko natwe umubiri wacu wamamaza ubwami bw'Imana. Thank you. Ego. Sami gushika no munsi ndavuga biramaze navuga nk'indwi canke indwi irenga gato bimaze kuja kugaragaro ariko mbivanye n'icimviro mwari mufise canke n'ico mwari mwiteze nubwo hari igihe gito cyane mubona vyakiwe gute muri societe canke mu bagenzi canke mu batandukanye. Urakoze mbone harahera indwi kuko indwi zahera dimanche uyu modeli twawushize hanze muri evenema yabaye dimanche tuvuga ubwenge mugabo Kingdom yari sanzwe ikora ari bimaze kugaragara urumva indwi irabura iminsi nka iminsi nk'ibiri gutyo turashima Imana abantu bariko barayakira no kugwa neza bariko barayakira no kugwa neza uretse abantu bavuga bati none ko hariho boy abakobwa gute nawe wavuga fisi ntimugire ikibazo nene natinye ko no avuga ati uzombona nati ko boy Kingdom avuga ati sike yihende no munsi ni company itira umuhungu ubwami nta kindi suvuga ngo ni iby'abahungu gusa ni ibyo biki turamaze kubona amantuza menshi cyane nka African boy abakobwa barayambara amaporo burya ntituzi neza na neza wasanga ngira mvuge nanje poro ugasanga ni bahungu nyene mu gatwe turayambara none usanze biva muri polo Chati ya bapolini okay urumva rero ntabwo ari kuvuga ngo ni iby'abahungu gusa turashimana abantu ko barabyakirana ubugwa neza nicyo gituma navuze nti abantu bungu bariko barakangukira yuko made in Burundi nayo itera imbere ishoboka abantu bose vraiment turiko turabona bisho ko baduha amakomande hari umuntu ari South Africa amaze kuduha komande y'imipira 10 tuzamurungikirayo umurundi aba muri South Africa bari Zambia bari mu Rwanda baguma bamvugisha so urabona yuko vraiment bariko baradushikira kandi reka tujye hamwe nyine tugipushinga gishike kure ubwami bw'Imana bwaguke. Thank you. Sami kumuntu ushaka kadukurikira no munsi akifuza tujye mupira nawe ubonye nanye ndawushaka abantu b'Imana n'uyu nyene n'uyu kandi rero amakuru ya Messi niza ko atari white goose umuntu ushaka kuyimbira rero tujye mupira nawe ubonye ndawipfuza no usanga he muri kano kantu turavuga. Urakoze cyane dusanga dufise store mu isoko ya Ruvumera mu isoko ya Ruvumera ni winjira ku muryango 21 nimero ni shop nimero L11 kubera ko hari usanga ari mu isoko turakunda gutanga ama address ushitse ku isoko mu Ruvumera batuvugisha ati ndi ngaha mu isoko eske mwaza kuntora mugabo ushitse ku muryango wa 21 usanga bimeze neza cyane ariko waravuze ngo imipira si imipira gusa turiko turakora n'amashati vuba cyane amapantaro abahari nta kintu na kimwe tutazokora sinzi ko mumaze kubona yuko hari amasaha usanga arimo nyene Gucci sinakakubwiye burya na mamarike menshi cyane vraiment ugiye kuraba indani arimo nyene umwijima usanga arimo n'umwijima kandi ugasanga no mu ishengero ry'Imana umuntu arabyambaye c'est vrai nta condamnation kubera kumva abantu baba babizi ariko burya rifo ko nyene dukangukira ibintu wambara ikintu zaho cyavuye burya hariho nk'abantu ndazi bafise ubungubu impuzu bafise mu nzu bagiye neza ukabasigurira icyo bivuze neza na neza bakabitahura nukuri baca bayiturira. Ego murakoze cyane rero Sami noneho ratubwiye naho neza kumbe no ku contact ashaka kuronderako bashaka kubicugenda ubitubwiye hama ugire nakaja mu kurangiza rero ikiganiro cacu ushaka gukangurira abandi bajene bagenzawe cyane abakijije ko ni bakunda kuvuga ngo ntibakora bishingize gusenga hari uzi basuzugura ariko noneho ugiye barangirije ko nabo ubabwire mu kubatera kama. Urakoze cyane urashaka turondera kuri Facebook ni Sami Kingdom Boy Instagram ni Sami Kingdom Boy hama nimero ya WhatsApp ni 61 19 29 43 61
19 29 43. Waravuze ngo icyo nobwira abajene cyane cyane bakijijwe mugabo n'abadakijwe nabo bavyumvire ko oya ufite abakijije ni bakunda abadakijije ngo bakwenta ngo bishinga baje gusenga gusa ntaco bakora ni ikindi bakanguka ya icyo nobwira abantu nuko icyambere hariho abantu bita ko bakijijwe badakijijwe. Nagomba maze nsigurira abantu mu mwanya muto amenye ko burya hariho ubuzima Kristo yatanze, hariho ibuye rigumye ifuruka, hariho ibintu byubakirwa kwa business, hariho urutare bibiri bivuga yuko abubatsi bagaye ariko rugumye ifuruka, ariko urutare bita Kristo. Abantu babanze birasire neza ko bakiriye umwami, ko biravuga ngo watuza kanwa ko Yesu ari umwami ariko wizeye ko Yesu yazutse. Ego nicyo nobwira aba Kristo burya umaze kwakira Kristo umwe yarakaza muri wewe aguma kurindire nyine ko hari icyo ukora. Urasenga kuko hari ibikorwa byiza umwami yateguye kera ngo tubigenderemo. Urasenga hamwe umwami akaguha icyumviro, icyo cyumviro ugashyira kugakora. Abantu rero barafite tendance yo kuguma barindiriye kuko Imana ni mwemu. Imana ni mwemu, tuyisenga muri mwemu no mukuri ariko kandi dushaka icyo dukora ngaha mu isi umubiri wacu ujamo. Urumva rero kwizera kudafite ibikorwa kuba gupfuye. Mwamaze kuguterekamo ikintu kumva conviction tuhaguruka ugashirako ibikorwa by'intoki zawe kuko Imana ihezagira ibikorwa by'intoki kandi benshi baragaye intango ariko aba bantu bose tubona bashitse kure hari umunsi batanguye kandi babaje usanga bose bataratanguriye hajya bageze. Nawe rero ugira ikintu utangura. Umuntu ariko aradukurikirana uyu munsi avuga ati je vraiment mbona nzoja mu byuzuye ntibikunda, hera aho hasi hama wakaje Imana ihezagire. Ego murakoze cyane. Turashimye ko mwashoboye kwitaba ikiganiro cyacu sana. Murakoze cyane namwe kututumira. Ego murakoze. Inshuti zangu bakunzi ba Fresh TV mushishikara kudukurikirana mu biganiro byacu bitandukanye, turongeye kubashimira tuza kuza muragira like, share na subscribe ngo mushobore kubandanya mukurikirana ibiganiro byacu ku bwinshi. Tutubwiye gushimira Best Miss yose yamaduha ama image asa neza cyane. Murakoze.